kurongora porogaramu y'urubanza bose bagire neza, ntihagire n'umwe satani afatana ibice mu kanwa kiwe. Ndatuyobogesha muri kino kibanza, ndatuye uburinzi. Ndashatse ko dusangira ari gusoma n'ahandi, uriko urasoma ibindi bitabo dusanga mu njiri cyangwa mu butumwa bwiza no mu vyete, ari gusoma hariho n'ahandi agomba gusoma ariko kanya gatoya, agomba gukura imirongo ibiri, uwa kabiri, uwa gatatu n'uwa kane. Hariho abantu b'Imana, hariho n'abana b'Imana. Ubwo rero abana b'Imana nibo bazogira uburenganzira bwo kuba aho Yesu yagiye kudutegurira. Ibirori, iminsi mikuru, imanza, gukora bizinesi, ibidufasha by'iterambere kandi ni vyiza, ariko nagomba kugira ikibazo kandi nagomba nakwibutse ivyo turondera ngaha mw'isi vyose birafise iherezo, ntituzokwama biri muri ibi. Ariko nagomba wibaze ikibazo ko Yesu avuga ko yagiye gutegura amazu meza arengeye amazu turimo. Ahantu turi ngo ni heza, ariko ahantu Yesu yagiye gutegura ni heza gusumba aha turi, ku buryo udashobora no kuhakompara, udashobora no kuhagereranya. Ariko ni bibiri, niba utari kuritegurira ahantu heza Yesu yagiye kudutegurira, ni ukuvuga ahantu uri kuritegurira kuja azoba ari habi gusumba ahantu habi hose umaze kubona ngaha muri iyi si. Ijambo ry'Imana ritubarira ngo abatozoja mu ijuru bazoja muri Gihenomu, aho naho hazoba hari umuriro ngo waka utazima, azoba gukomanya isya z'amenyo, azoba hariho ibikoko ntiriwe ndavuga bizoba birya abantu byaka umuriro. Imana nidufashe cyane. Rero ngo mufata akanya wiyumvire aka kanya ati mbega ko Yesu yagiye gutegurira ahantu amazu cyangwa bamwizeye, uyu munsi jewe nk'umuntu yicaye ngaha nditeguriye kuba kuri bene aya mazu. Imana nidufashe. Jogorana cyane ko muri kino kibanza, hanyuma ntiwibaze iki kibazo, uko ubuzima burafise iherezo. Kuba ushobora kuba wamaze igihe utabyiyumvira, ariko kuba uyu munsi Imana yaduhaye aka karyo, ntikwakubwira gusa ngo twicare gusa, byarashoboka ko twakubwira ngo mube iyi mesaje. Rero Yesu aravuga ngo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe ariho muzoba. Ariko ngaha Yesu aravuga ngo munyizere, abazoba ahantu n'abazoba bizeye uwo Mwami Yesu Kristo. Rimwe na rimwe uravuga ngo nifuza gukora ibyo ugomba, ariko asanga ntabwo utagomba. Uyu mubiri
muca munyarusa nara na foto Yesu Kristo. Reka rero amahoro yakoze uwitwa tanze wese agahungana wiwe n'ivyiba kwa muri kibanza bavyagenze neza ngo bihere gucubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. turarangije bagira Sengi dusabimana gushimira abagiye kugenda n'imigoga abagiye kuja kure Imana bazigame. Mana data wa twese wo mw'ijuru turongeye gushima ingene